yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme ndo gasanga rero nako ndavuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute hakugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate uno duto twikorera nkuko wewe genda uravya kunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imunesha kure yanyu BTV Burundi kaze mu kiganiro cy'abakundana mushikirizwa na jewe Arlette Mugisha hamwe na je Hezomwe Deo ndaguha ikaze murakoze cyane ndagwaye ikaze nawe Arlette umeze neza cyane gose yego urumva ko uyu munsi na general ujwi kwakuze nuko rero ndabaye ikaze namwe mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko musanzwe mubizi ni cya kiganiro cyanyu arico cacu kuko mvuze uko kubera ko ni ikiganiro kidufasha twigishanya tugahana ivyiyumviro mu bitandukanye ibi na biriya haba mu bijanye no mu buzima bw'ingo haba mu bijanye no mu buzima bw'abantu bakundana kiyago cyacu cuno munsi turaza kuganira na cyane ku bijanye n'ikintu gikunda kenshi gusambura hagati y'abantu babiri bakundana cyane gusambura ingo n'uyu munsi usanga casambuye nk'idishika nk'ijana kiramaze gusambura kenshi uno munsi hari abantu batavugana kubera ico kintu ico kintu naco si kindi ni gufuha mu kirundi yego gufuha ni kirundi yego no muri bibiliya biranditse yaje okay gupfuhira umuntu mukundana byo bari byiza mbega ari byiza nimba ari byiza sepa ntabyo nzi ko ari byiza canke ari bibi umuntu eske yarakwiye gufuhirwa akunda canke yarakwiye kuvyitwaramwo gute nibaza yuko cangira ko mbaza mugenza Deo avuge ku ruhande rw'abahungu je ndavuga ku ruhande rw'abakobwa kugira ngo ntahava tuvugira ibintu atavyazi wewe ku bwawe gufuha ubona biri kenewe mu rukundo gufuhanza kubivuga ariko ntaravuga mbanze mbwire abanywanyi bacu abadukurikirana abaturaba baje kwibuka nabo bashobora kutwandikira nkuko bama babigenza iminsi yose bakatubwira amavi yabo navyo biradufasha turashobora kudugira ku byiyumviro byabo kugira ngo dushobore kubaka abandi kuko urumva iyi message ni sujiri vast nini cyane yagutse hama ico warumbajije ati gufuha warumbajije ko ari vyiza ko bikenewe gufuhira umuntu ukunda gufuha ifuko tubanza tugisigure gufuha wofasha tugisigurira bariko baradukurikirana kubera ko hari abana benshi nk'ubu ico kintu batakizi bacumva ico kintu bariko baravuga gufuha n'igiki aba hari yaruguri wacu tuzi yuko inka arizo zifuha abo mu gisagara nabo ngivyo bintu baba batabizi nubwo guti ni nko kugirira ishari umukunzi si ishari mu bisanzwe reka ndabizane mu rurimi gosa no gumvikana no kubabara mu gihe umukunzi wawe yerekanye umengo ntakwitayeho muri ako kanya canke akunze uwundi yitayeho uwundi kiragoye kuvuga ariko mugabo ndazi ko bacumva barakizi benshi abantu muri mu rukundo nibaza ngo naka shangwa aramfuhira uko n'ururimi gumvikana cyane utagwa na bose gufuha ngerageje kuza mu Gifaransa ni jalouse urumva umukobwa afuha bari jalouse umuhungu afuha bari jaloux urumva hama gufuha rero warumbaje ati birafise ico bimaze gufuha kuruhande rw'abahungu kuruhande rw'abaca abahungu nibaza ko ni ibintu biradushikira uko abahungu nimbuzi ikintu ca mbere bipfuza baripfuza umuntu abubaha baripfuza umuntu sinovuga ngo abitaho sico kimwe na mwebwe baripfuza umuntu abubaha baripfuza umuntu yemera amategeko batanze donc yexecuta hanyuma baripfuza ujya muntu ari kumwe nabo baca bamwifatira ukamengo nuwabo bonyene urumva none gufuhirwa ariko sinzi ko nigeze kubivuga umufurere yahora twigisha umufaratiri yatwigisha iyo nize mu kijyama rero akunda kutubwira ngo nta muntu akunda uwundi ngo ahubwo wowe ngo nikunda muri wewe urumva uriko urumva ico ngomvye Jesse nkubu nimba nkunda Arlette sinkunda wewe nikunda muri wewe urumva donc urana nkubu wewe reka ndakubwira icyo bisigura urana wewe nkubu uye turafite ico tumaraniye turakorana ikiganiro ukomeretse mu gitondo wibaza ngo mvuga ngo Arlette arakomeretse cyane kurusha uko
nzoba ndumwe ngaha no kuvuga nikunda muri wewe donc ucubone cya kintu nari ica mbona ico mariye nico bituma no kumpanda bariko baravuga umuntu nivyo no kumpanda bariko baravuga umuntu nibavuga ngo naka yapfuye shanga ubuzima bwiwe burabaye nabi bavuga ati naka yaramaze iki urumva nico bituma bavuga ubuzima bwiwe kuva mu bwana urumva twikunda mu bantu ntidukunda abantu rero gukunda umuntu hamwe wumva umengo yobowe wawe wenyene si bibi no kuvuga ngo uwo muntu uramukunda ushaka kumwihariza naho nta kibi na kimwe kirimo ariko rero ni hahandi cangaruka mvuga nti ibintu byose bifise urugezo bishikako urumva canke ngo tutexemo birenze urugero byose ni hatari umuriro mwinshi urazigiza ariko ndamukeye nawe ntuhishe uciye usanga umuntu agufuhiye cyane bivyara ko mutwana harabamwo kwanza ingaruka mbi ya mbere no kwikekana urumva je ndagufuhira uyu munsi ndagutelefone Arlette nkumva hariko havuga amajwi y'abahungu mugenzi wanjye ndagufuhira mbwa ni boho yagiye muhira kwa police iske none ukundana na Arlette cyangwa umumenya mu gihe no nari nzinanye n'abahungu kumva n'amajwi y'abahungu c'est ça le problème nico ndiko ndakubwira ikibazo kihari mu gihe umuhungu afuha cyane ni bibi kuko mu gihe afuha cyane bikuraho kwizerana urumva gufuha cyane ico biza kwica je nivyo ndagufuhira kubera ko ndagukunda ariko naho ndagufuhira simba nkikwizera gufuha cyane kuri jewe mbona ko atari kwizera ariko kandi uce tugaruka no muri Bible wazi ko Imana yavuze ngo ndafuha ngo ntihagire iyindi Imana mu mbanyikanyo birafise iyo biva c'est biblique nta kintu kimwe kiza ari gishaje urumva ndi Imana ifuha urumva niko yatumye na Hezekiya ati genda ubwire ubwoko bwanje ati ndafuha nzobarandura jewe abandanije yo urumva ko no kurandura birimo twebwe mukangisha kumuheba rero naco kirakomeye naco kirakomeye uba warihebeye ugakunda ni blessure bisa nkaho kuba umurandiye kuko ari gikomere kiba ni gikomere kidasanzwe kimaze guma yibukana ejo najyanye na gufuha ni byiza gufuhira uwo muri kumwe mu gihe ari ibintu biboneka cye nk'ubu numvise we Arlette wantelefone twavuganye mu gitondo naje ngaho kazi dukundana mugabo naje ngaho kazi cyane ndaja mu vy'iwanje nawe uraja mu vy'iwawe mugabo ntiwambwira ko uja gusohoka n'abandi ngombe ndeke kuvuga ngo umuhungu n'abandi mugabo hagwiriye nk'abahungu muri ico gihe mfushe umengo ndafise rezo gatoya kubera abahungu barinze bagutwara ntunambwire na kimwe mu bisanzwe ko muba muri kumwe n'ukunda programme zagatezwa kuzimenya ni vyiza vraiment cyo gutuma bakunda kuvuga ngo uriboshesha iyo umuntu agize mariage nyene uba wiboshe jewe nibaza kuri kote yawe icyambere cyo cuje suis d'accord gufuha kozi numwe adafuha akaba ari umuntu ayikadukurikirana avuga ati je simfuhira umuntu azoba ndakunda vraiment atubwira azofise ikibazo uzi impamvu d'abord gukunda umuntu no reka ndabigereranya yuko wowe ufashe ukavanga isukari n'amazi ikiba amazi ni ibintu bibiri muvanze ariko genre biba umwe peu importe mutaragira mariage canke mwarayigizeho biba bifise n'urufatiro kubera ko biba vyemejwe imbere y'Imana biba vyemejwe y'amategeko ariko n'abatarayigira baba bafise isezerano Bible ivuga ngo hagusezerana ntushitse wowe icyo bisigura ngo iyo ugize isezerano n'umuntu bisigura ngo uwo muntu murafise ikintu kibahuza ngombe ndabishire mu bijanye n'ivy'ubutunzi uguze nk'inzu dufata ukosa inzu mu bisanzwe ukosa inzu y'umuntu kuri no saa turi hano nibaza ko benshi sinzi wewe kuragura yiwawe je sindayigura ndayafise vraiment mvise contrat amasezerano nagiranye na nyen'inzu uno musi ndayirimo inzu ni gwanje cyane gose amasezerano iyo nzu ni gwanje no musi urumva we ni kunzu suppose rero umuntu uvuga ati turi kumwe turakundana tuvanga ibintu ibyanje mufitani alliance isezerano voilà alliance rero uwo muntu ufitaniye ayo masezerano nibaza yuko nta mpamvu n'imwe utokumva kantu gashaka gutirimutsa urugendo mwarimo umutima wawe ntuhungabana kuko nibaza ko umuntu apfuha kubera ko umutima wawe uri kurahungabana ariko nkaba kumwe nawe 100% ko ya des fois usanga gufuha birimo inkwezi y'amarere voilà
akaba n'ikindi gihe tuvyexagera bigadutwara mu kindi kintu ntazi hari n'abandi rero baca bigira barejande ngo nta gufuha biramusha n'ibiki nta muri je ndafuha muri je ndafuha ugasanga byose bizanye ibibazo bazobafuta nk'ijya ndirimba bizanye ibibazo uzi impamvu uvuze kino kintu ntange example kuri twebwe abakobwa navuze ko mvugira abakobwa abakobwa turi abantu dukunda kumva cyane kumva Deo yambwiye utuntu twiza kumva Deo bambwira mezuku kumva Deo urumva bambwira ufise umugabo mwiza yambara neza ivyo nibaza ko hari abantu benshi usanga babikunda abakobwa kumva ujya Deo urumva ivyo biraryoshe ariko iyo twumvise umuntu aza tubwira ati hewe uzi Deo ibintu umukobwa yarari voilà directement muzi ko yarari kumwe na Arlette bakorana ikiganiro muzi wari we mu mutwi wawe ntuzi ko ari inshuti yiwe yagiye kunca inyuma canke ari kumwe n'abandi bakobwa ntushire gutoza mu batse ugaca umufuhira rero abanyari gufuha rero uba wibaza ngo ni ibintu ngo bitesa aho ibambe umutima wawe n'uvyimba hariho bamwe usanga bavye expose bakavyerekana mu kuvyerekana kwabo ugasanga hava n'ibintu bibi usanga bashwanira abagabo abandi bagashwana natwe utibagira ko ashobora gufata ingingo muri we ntayikubwira iyo abo rero nibo babicana ugasanga umuntu yaravyimbye indani agira turike yarageseye hamwe azobivyura mwicaye nyene haba irindi kosa ari grave bati urazi ko najyane navyirengagije wagize ibihe warubizi ngo na musi wari wagirisha na wa musi usigara uribaza ati yaje ntabyuzi rero ndi ku ruhande rw'abakobwa abakobwa kenshi ugufuha kwacu turarenze kandi tutetse emove niko bimeze uzi gituma none ga Arlette mu bigira ivyo bintu nimba uzi ikintu ca mbere abakobwa bakunda murakunda kudekeshwa mu rukundo infa mubuzi ico kintu ni vyiza biraryoshe umugabo hajya rero hari ibintu bakunda kuvuga ngo hariho terme dukunda gukoresha ngo akunda gisoda ariko mengo tweshira hagati y'utuzitizo narabibabwiye umunsi umwe ariko ntitubivuga muri ntuze yuko bakioza nuko basodara abantu bafite umutima urinda bagira ikirumva ugasanga umuntu nafuha donc n'umuntu nyene umengo ivyo gize byose naciye mubwiye mafu canke ntafise keya nyinshi bigumba nibiki bijya d'une part ne vyiza urumva mu gihe atagira ibigumba vyinshi canke ata bisantima vyinshi ngo gushuhira umwanya wose agira iki bijya umwanya umwe birafasha bifasha ryari bifasha mu gihe uyo muntu bamubwiye ikintu kuri wewe urumva kurya agenda pozma byose bitwara hasi umugabo wa muntu afuha bakamubwira ikintu kurya guruka nyine ari mu kirere byose vyakirira mu kirere urumva byo fuma biba basi hagati na hagati urumva kavuga ati jewe ndafuha mu gihe menye ukuri urumva hanyuma simfuha nyene uko nyene hamwe gufuhira ari uko yamenye ukuri azi ati nivyo kuri Arlette ari umutipe yamuhamagaye aramubwira ati ngo ndagusohokane arasohoka ntigeze nsaba uruhusha ntigeze mbwira ikintu na kimwe burya kenshi y'abakobwa bakunda kwihagarara ko uza ngo ndamubwira nkande ngo yarankoye yaragize ikuruma ivyo nyene uri kuravuga nivyo urondera kuzoshikako ushaka kuzobejo tangura mu uyu munsi bitegura uyu munsi rero utari kurabitegura ugatangura kureka kumwubaha uyu munsi ejo bizokugora ukuntu uzomusaba uruhusha muri mu rugo uzosanga wa wundi nyene yaguhamagaye niwe azogaruka kuguhamagara rero aka kantu k'abakobwa bipfuza kugira kugira iki kuba independent ibintu vyo kwikukira si vyiza hanyuma ku bahungu natwe ibintu navyo kuba romantique cane nabaza ko atari vyiza cane si vyiza oya si vyiza ku muhungu biratandukanye abantu umuhungu sinzi ko arabonesha avugiye umuhungu ari jaro ntuze wifuze kumubona kuki mwikunda umuhungu ko ngira ndakivuga ahubwo umbabarira ucu bisigura ibyo bintu ngiye wabivuze neza abahungu murafise defo sinzi ko ari karite nuko ari defo ariko je personnellement mumbabarira bariko barankurikirana ndabubaha cyane ndabubaha gose ariko murafise ikibazo kimwe cyo kwikunda birengeje abahungu kwikunda umugabo rero naruko turihagararako sinzi ko urabona umuhungu umwe umaze kubona abahungu
kantu kajewe twari gese kukavuga nga yego kinzu yanje umugore wanje umwana wanje byose ni wewe urugo rwanje ibintu byose byanje mugageze ikintu cy'ama responsibility uzamva mbwira mama wiwe ngo nguyu mwana wawe ibintu byose mubigira ibyanyu hageze no kuri ico hari igihe usanga ari mwebwe muba mufise n'ayo makosa sibyo yego tukarondera ukuntu tuyazunguruka madame hariya yatumiye kuko vraiment aragukunda aragusonera ariko urabizi neza uratashe par exemple arabikubwiye kandi uzi réellement yuko ivyo bintu wabigize hama abagabo urazi ko mwimereye ntuma mukeneye n'umuntu ababwije ivyo bintu okay uguma wishinga mu bantu bakubwira ivyo bintu sawa biragusha nimba wubatse nabo bandanye mbugene mwikunda ariko tinya madame shaka kuri ivyo bintu none zigituma suri cihinduka zigituma garete yemezoko ukuntu twubatse vyonyene biradetermina igituma twebwe twikunda ndayikubwira igituma uyu munsi kubona umugabo arenga ibigo akarorero umugabo aja hanze hari wambwiye ngo murabire kuri nitubire kuri we rongo yambwiye ngo umwe wonze inyoni niko bakubwiye ngo ashobora ngo gutumwa n'umugore umugabo ntabongwa n'umugore umutumwa yagombye ko umwe wonze inyoni nyene umugabo n'uburyo twabagira Roma kubona umugabo arenga ibigo no kubona umugore arenga ibigo ivyo bintu bibiri abantu babiri baratandukanye cyane umugore amaze kurenga ibigo agenda wese nukuri umugore agiye n'umugaruka narinza birenga nuko hari ikintu kiba cyamuremeye atari ingese ikintu kiba cyamuremeye ariko hariho n'ababikora ava mu mariage urumva mukiri muri byose uyo mugore rero agiye biragora kunagaruka umugabo agiye ni umuntu wa mbere yoroshe kugarukana nimba hari umuntu wa mbere yoroshe kugarukana ni umugabo kuko urashobora kugerageza uburyo bwose ivyo ariko ararondera kuri uriya ukabikora urumva umugabo umugore naho uza kubikora ape yamaze kugenda biragoye ukuntu ushobora kumugarukana aba yamaze kumva saveur y'ibindi atari yiteze mu rugo atari yiteze aguma avuga umengo hari andi ma expectation yiteze ibikiro ugati none eske ninagaruka naho umengo yarahindutse ibi azobishobora nivyiganwa n'ibikiro surtout bipfuye kuri muri bikonjigara umugani wa muntu ngako ndako twigisha hoho nibindi bindi avuga ati bagabo bama jewe nimba hari umuntu ashoboye ni naka umugore yagiye biragoye ko umugarukana umugabo ku mugabo biroroshe wewe kora bya bindi wumvise abandi batagira aca yigarukana anagusaba n'ikigongo nakubwiye nabo yagucitinzeko rero niki kintu twebwe urumva ariko namwe mwateye ama excuse menshi mu buzima bwacu mbega icyo kintu wasohotse ugiye kurondera hanze ushobora kukironka gisumbirije icyo wagiye kurondera hanze guherayo niko gusa nyene urumva kubera ko akantu kanyu jewe kajewe kaguma kagaruka ukabona ko wewe urashoboye kontrola ibintu byinshi ariko abagabo mudukurikira mukibaze ngo biraryoshe mukunda kuvuga abagore banyu mubatumiza kubera iki mugena gusezerana imbere y'amategeko ko mwabwa ko mugiye kuba umwe ubu byankiranye ahubwo nimba uzi abagabo ikintu cya mbere bakunda wewe ibi uvuga ngo umugabo ngo arashobora kugenda agaherayo umugabo afise impamvu urazi zihari umugabo aguwe neza afise amafaranga arumva ari vekira afise inzu afise ibyo atunze n'umuntu wa mbere ashobora kwiyumvira ku tuntu twiza ku bana beza niba muntu retroviseur yiwe yamiri kwiraraba kuri icyo kintu uvuze abakobwa cyangwa abagore kenshi iyo barose amahera ahubwo basi batangura kubona yuko abagabo bose atanumwe bari kuri revenue ariko abagabo iyo barose amahera muba bitinya n'abagabo bafite amahera menshi atka uwo harura neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi ahatuye usanga bafite amahera turabavuze ne usanga hari ntibazi batwimakanye n'ubuzima tubayemo ariko twayivugira abafasoni mudukurikira nimwaba muzi ko bamese banyu bifise akantu udahava muca muza gufunga oya si bose baraba amazi si bose oya si bose bro ariko mumenye ko banahari rero nimba mubazi ntiwishinge utuntura umutima ngo mufuhire kubera ko nama numva agendana na bariya nama numva ari kumwe na bariya ari muri club imwe na bariya yagiye mu rubanza rumwe na bariya yicaye na bariya no
ahubwo banze wicare nimba umufasoni umenye ngo bariye bari kumwe n'ibandi voilà uriyo gufuha ata mpamvu tumufuha nibyo twako turavuga mbere umuntu amenye ngo bariye bari kumwe n'ibandi nimba ari bariye bari kumwe umenye bigashika ugasanga uwo muntu bari kumwe ashaka no vuga kugusenyera urugo cyangwa kugusenyera urukundo rwawe menya ngo kubera iki umugabo wanje yashimye kugenda kururi kuvugana nawe uvugana nuriya eske je ushurwanze garuka eske jewe naco mbuze kuko kenshi ntange example yo kubagabo atari abo bafise ingeso mbi canke abo ubuzima bubahindura ugasanga bajanye n'ivyisi kuko ivyisi murabiziguma biduhamagara kenshi umugabo aza kugira ubwo bwenge bwo gushaka kugenda hanze bivuye ku bagore murabizi ko abagore kenshi iyo dushitse mu ngo twijajara murabizi yuko umva abaye umugabo wawe umenga urarushitsemwo ariko nta mpamvu ngo washitse hajya ku muryango ashikagira uko ngo ndayinjiye sinzoyisohoka rero ni byiza yuko tubanza kumenya ngo uriya mugore wanje ko ari kumwe na Deo bavugana iki bahuriye kuki bavugana iki hamuze gufuha ufise impamvu ufuha yego hama niwafuha utavyigumiza mu mutwe wawe mubwire uriho gufata ingingo wewe attention nufupa yuko tujyane n'umushuhira nimba wumvise yakoze ikintu ikinya wumva we kitaguha amahoro mu mutima wawe ntacyo ataha umugabo wawe deja muco bimushikiza ko atari bindura niba yihuriye na Cassandrine hariya anye nashaka ko akabwira ibintu byiza nawe gacuza yibuka n'ibyo wamugiriye ataya gutabira n'amakosa nawe yamubwiye apere d'offre kwiraba quelque part akagenda akadepoza agapasa hamugace boza ko ari ibindi bintu ateza gukubita n'amakofi nawe uri umugabo gacushi kubwira umugore wawe iki niki nimba yari yiteguriye kugutekera utwo kurya umusarara atadutetse kubera ko ubimubwiye mu mwanya utari wo ahubwo tumenye ngo eske nimba nabonye umuntu nkamufuhira umutima wanje uratumye ndabizi pe umva ubumenye kugira usaduke bivuga naho umengo mfise mo experience nini nawo bizi na kugira uturike ibintu by'ifuha birakugaragara ko no ku maso ndamubaze nshaka ikintu kiri ku mutima wanje byari nta rukundo nta rugo rutagira ukwihangana ariko aho leta icyo ngaruka ngaho rero gufuha twavuze ko ari byiza sivyo ntitwavuze ko ari byiza 100% mu gihe bikozwe yego of course uteza kumufuhira mbega abantu bataba bise sinabyita ko ari no gufuha ni nko kuzitirira urukundo uko wowe wifuza ko atakimubabaza wowe wifuza ko atakimugutware donc aguma ari uwawe mbega mu gihe naho mutari kumwe bisigura uri mu Burundi ari muri Kenya ari muri Canada ari mu Bufaransa ari he uwo muntu umufuhira gute abantu benshi bafite amadoktora muri ibyo by'ibintu à distance uramufuhira kubera ko après tunaba ari à distance umuntu mukundana muzinanye ubu ufise abagenzi biwe unyamahazo socio atwereka aho umuntu ari ku mwanya ivyo arimo n'ibiki hari igihe rero usanga ivyo bintu urabimenya usanga yasohotse yagiye hari ukatangura kumva imitima igira iki niki ariko vyose birashika ari ufise umuntu mukundana peu importe ahari peu importe uwari we wese nyambara umuzungu nyambara umwirabure birashika pe ko ni vya bindi navuga uri kurazitirira ariko nariko ndavuga ngo tumenye ngo nimba umuntu afushe nijyari mugira kino kintu umuntu brava iyo imere ari mu muntu menye ngo nimba turiko turatwenga je na ndabona musi turiko turaganira murabona ukuntu turiko turavugana ntamwe ikintu kiza kuvyica oya ahubwo biri facile yuko mu gihe mbona turiko tuganira neza twumvikana ishobora kukubaza atari mbenda kubaza je narumvise kugerana n'umukobwa uyu pa contre Jesse siko no bivuga nimba bambwiye ati ryari ari kumwe na naka ndagerageza uburyo bwose ndamubaza mbe none nimba hari nk'uyu munsi akarorero namuze uyu munsi programme yabagenze gute uvuye ukazi yego ndashobora kubimubaza turi muri ntunze nziza oya simpaka ndamubaze ngo sinzi ni kuri kote yawe simpaka ndamubwire ngo wamye muri ibi
shero umunsi wagenze gute akambwira byagenze uko noko wavuye ku kazi iyo ni enquête si enquête uzi impamvu ari enquête je uko ndiko ndabyumva kubera ko niyakubwira ibyo bintu byose mu gihe hari icyo yiyagiriza uwo muntu ico kintu naza kugishiramo yego biragufasha kumenya ngo bya bintu nibyo mugabo mbaye wewe tugarutse gato uri kuramubaza nk'uko acagera igihe gatangura kubikora yinyegeza avuga ati bwa undi mbonye yaramfashe kubivugira ko navyo ni vyiza mu gihe ufise raison nivyo na birakenerwa yuko wicara ukamenya ngo nimba bambwiye bino reka mbanze ntohoze gutohoza ntuce ugenda muri babagenzi bawe ngo mbembwira nguriya nibiki uragenda bukebuka ukabimenya sinavyiza ko araraza urugo rwawe ukabimenya mubimenye mbese ntunaje no kurondera ku bandi muha umwanya gusa igituma je mvuga ati umuntu ntumubaze uwo munsi ni nkuko deo nk'ubu ndaguha example barakwivye amahera ubunyene umaze kubona umuntu aguma aza kukubazagiza ngo vyagenze gute gikiniki hari ikintu uguma wumva kiduga wumva umengo n'amasoza gakora akwibukije ibintu nyene akwibukije nyene bakuvye n'ibikini ariko iyo ivyo bintu byose naho wogira iyindi shida yose yari yose mu buzima ico kintu uwo mwanya kikubako uba uri capable yuko umengo ufata ikintu cyose ugakorera ikiba umuntu ariko iyo umwanya wafashe umwanya ukaruhuka mu mutwe ukicara ugatuza birafasha yuko wa muntu niwamubwira ikintu aza kumenya ati ni jewe kuko ashobora kuba yabikoze kubera isi muri ziragorana hari gusanga umuntu yabaye stress mu mutwe cyangwa kubera ko abagenzi biwe cyangwa kubera iki yakoze ikintu kidahuye n'intumbero mwari mufise mu rukundo rwanyu n'intumbero mwari mufise mu rugo rwanyu rero ukiuza kubimubaza muri uwo mwanya deja afise stress yatumye akora bya bintu hama na wa muntu bahura ntuzi ibyo bavuganye ashobora kuba yamukuye muri ya stress yararimo akavuga ati umuntu n'uyu hama rero nawe ushiuza uzanye mu izindi mpamvu zaho biri direct yuko uwo muntu ugarukanye za stress z'ubwa mbere ushobora gucreya ikindi kintu ariko mufata umwanya ahubwo mwicare muvuga ati okay nabyize nabitahuye reka negura umunsi nk'umumama nka samedi genda mu gikoni uteke ugira iki abagabo bakunda ivyo kurya bitetse abagore babo muri ku meza ati mbe ndakubaza vendredi wari urihe ati hari umukobwa shaho numvise ngo urumva utwo tuntu deja ari muri imbeho nziza wamugabiye ati mbe hajya mwaza kunta mukagenda ndashaka kugutsuka wamugabiye ntibikunda ni direct mwisanzu utangura kumwescroka abagabo batagukanye isakoshi nziza eske azoza deja araryohewe wamutahaniye gift ntibikunda kwa gusubiza muri imerembe nimba ababona yarakoze ikosa biba biri fasire yuko akubwira ati pardon vraiment byagenze ariko ikintu kiriko kiratwica turafuha tukajana n'ishavu ry'ubupfuhe ugaje usanga turishimira nibaze ko twaba dusozera yego n'amasaha ariko aragenda ariko rero ikindi kigaruka kuba ikibazo ni mu gihe abantu ari bo muri ko murubakira ko cyane hari igihe umuntu afuha akarorero nko kuri mwebwe abakobwa mukunda ko musaba besto biki jaho n'ibintu by'abakobwa je ntemera cyane muri exagera mu besto bwanyu ugasanga muri abakobwa 3 4 5 bagenda nakagwi urumva mufise ahantu mwamusohokera mufise ukuntu mwamugira iki kome muri akagwi ucumengo ivyo mwakunda canke ivyo mwese mukunda nivyo wokwinjiza mu mugabo wawe urumva hamwe mupfuye ikintu na gitoya n'umugabo ukamufuhira ucugenda kwibwira abagenzi bawe hewe uzi ko naka sheri wanje urumva akaroro uriko aramuvuga byari bambwiye ko yari kumwe na naka ibi n'ibi bambwiye ko yari kumwe n'umukobwa uyu urumva urugo rwawe deja urusohokanye hanze urumva amabanga yanyu babiri uyasohokanye hanze si vyiza rero ko ibintu bija gusohoka mutarinze kubicisha muri mwebwe nyene uratangura ukabimubwira wumvise uko nabikubwiye hanyuma ukabona kugira ico bivuzeko hariho n'abantu bapfa akantu gato kabaho gato ugasanga biri batavuganye umunsi wose bapfuye ijambo ribi babwiranye ukaza wumva hamwe telefone nkunda ati ni sawa ngo reka ashaje nasambuye ati byagenze gute ngurumva ngo twabwiranye uko nuko biyeje sindabifana ro bishobora kuba naje by'amabishikira urabona by'amabishikira muga kenshi birasambura iyo umwe yumvise ko bija hanze bibwiye uwundi biramubabaza uzosanga yumvise ko mwangaza rega faiblesse ziwe ntabagomba ko zimenyekana hari n'igihe abari faiblesse ziwe bati wagiye kumvuga bumvise ko je mfuha cyane bumvise ko jewe nshavuzwa n'ubuze ro si facile uri kurabyo ari aho gunyibukije ikindi kintu bantu mudukurikirana mwe twese ndanje ndimo na de ari muntu yundi wese ninde yabahaye akazi ko gucunga abagore n'abagabo b'abandi izo mbuga zo muntu nzezo bambabarira nyanje parenthèse
ariko ararondera kuja guteranya abantu ninde yagutumye ngo ucunge umugabo w'abandi wewe wawe uramucunze mugabo mbabarire bro muri terme sinzi wa mugabo we ninde yagutumye gucunga umugore w'abandi umukobwa w'abandi ngo yagiye hana ninde yabigutumye ari abantu bigize FBI kukundi wo mugenzi wawe hakuja guturura urugo rw'abandi kutahamagaye uwo muntu ati he umuyibutse yuko afise inshingano umuyibutse ko ari umugore wa naka umubwira ati ndagusabye hariho n'ibindi rero baduhera ku buzi dukora wana nk'abo kuri umujournaliste bazi kuri populaire je ni umufotographe nka umujournaliste je hari umuntu bigeze kubwira tucinjira mu rukundo ngo icyo ngubwiye uko ndana nakate ngujya nk'umufotographe ati ankora umujournaliste ngo urapfuye rero navyo nyene ayo majambo yo hanze kujija umuntu kubera icyakora kubera icyakora ico isura yuko wamubonye ico n'ikindi nibaza ko tuzoganira hanyuma ariko vraiment franchement ni waba uri muri abo bantu baza guteranya ingo z'abandi mupfuyisha abantu b'abandi mu bahoza ubusa ngo namubonye yicaye na nake wamubonye agize iki wandika utumessage kudashobotse hagarika umva nibazoguhemba Imana ntizogushimira ntacu umaze kuko uri gusambura ingo z'abandi hagarika wikonsantre ku byawe urabivyawe mba numva nk'umuntu aje kumbwira ngo nakameze uku nkugwiza no gusa cyane rero nucunga sitati zawe mbese nawe wa mugore canke wa mugabo ufata umwanya wawe uja kubaza abandi bantu hanze umugore wawe canke umugabo wawe wewe urugo rwawe rwarakunaniye ku buryo uza kubaza leta atazi n'ivyo urugo rwawe kuko utokwicarika umugore wawe umubaza ati bimeze gute cyangwa kuko utokwicarika umugabo wawe umubaza ati bimeze gute mbese n'abakundana ariko ubanze kuja guca kwa Deo kugira ngo ubaze umuntu mukundana no kameme hari ibintu dusanga twitamwo ugasanga nitwebwe nyene nitwe twigiriye nabi icambere rero umuntu yohagarara ko duce dutaya dusa n'abarangiza ndibaza icambere umuntu yohagarara ko kwanza no kumenya ngo jewe ni jewe arete ni arete uwundi n'uwundi uko dutandukanye niko n'ivyacu bitandukanye uko nubatse siko wubatse ico yankunze sico we ntacuzi urumva nimba yankunze ivyo nyene wewe wanka cyangwa utinya ubwo tubumvira yuko ari byo bishobora kumusamburira nivyo yakunze unaje no kubimubwira umuco misa kwita umwansi urumva rero abantu mureke kuraza ushinga n'ibitari vy'iwanyu mureke gutuma abantu bafuha ngo bihave bishika kure comme conclusion rero ka tugaruke kuri kitu uravye neza n'ivyabusanga byarayangaye voilà kenshi uzosanga umuntu ayo utongura urutoke mu ijisho rya mugenzi wawe mugagire zikakuraba ko ni abantu bakunda kuba batera ingorane abo baba bafise jalousie yiwabo abona arete yimereye neza n'umugabo wiwe avuga ifoko nawo wanaka kweri kubera iki we agace tangura gukreya ibintu mu rugo iwe yarayaturiye ashaza aturire n'undi wawe numva muzorabe mugendereza abo bantu niko biba bimeze aricaye araraba aravuze ati ego kweli anagize divorce jewe nawe yabandanya aryoherwa urazi ko no mu kuvuga defo birabisha ngo ntako n'ivyo wanje bitameze neza ngo naka nawe nyene nuko rero nibaze yuko twosozera twovuga byinshi ariko bibwirwa benshi bikumva bene ivyo nibaze yuko twaganiye byinshi haba ku bashinga nahe ku batarubaka izabo haba ku bakobwa n'abapfasoni numvise ntaco kugira ivyo tuvuga ntabwo tuba novuga ngo dufise experience nini canke nuko twarenze ariko nivyo tubona natwe bitubaho dushobora gutsitara kuna kuriya bibaho ariko novuga nababwiye tugitangura ikiganiro cyo kwigishanya tuvuga byinshi ariko urashobora kwisharaho kumva ati ahantu nokosora byogenda gutya kuko natwe tugenda twiga gutya nyene ati ahantu nokosora byogenda gutya rero ico je nosozera ko ndababwira tugerageze d'abord gufuha nababwiye ko ni ikintu tudashobora gukontrola ni nk'uko udashobora kumenya ngo nkundane ndamukundira iki ni ibintu biza udashobora gukontrola ariko turugerageze turabe mbega nimba dufuhira umuntu ese uko icyo ndiko ndamufuhira koko nico hama notorera inyishu gutaha ko ico kintu kinsambuza kandi ntuvuga yuko atari yo ntumbere muba mwarihaye mu buzima ico kintu coza kubaciramwo mu gitorere inyishu gute kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza ndagushimira ego ndagushimira cyane nawe leta twageranye ikiganiro ciza turabashimiye namwe bwe kandi twagiranye umwanya mwiza mwadukurikiranye kandi tubazi ko mwamudukurikirana cyane ego Imana ibahezagire cyane mushishikare kudukurikirana ku ma platform yose kuri YouTube, Facebook ni BTV Burundi, Twitter, Instagram hose ni BTV Burundi mudukurikirane
abadashobora kuba bakurikiranye urutonde rw'ibiganiro bishaka kumbonesha kure direct mushobora kudukurikirana aho kuri ayo ma platform duhejeje kuvuga ushobora no kudukurikirana kandi bivanye n'aho uri n'amasheni aratandukanye bivanye na decoder ufise ushobora kudukurikirana kuri 106 cyangwa se 181 singaha mu Burundi gusa ariko muri Afrika yose. Murakoze cyane rero mugira aho muba mwubahwe. kuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paludisme donc asanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute kugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate no duto twikorera nkuko wewe genda urabye akunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye